murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri. Ruda weho na amahoro neza shefu. Namahoro umviriza rero sha Rudagara nije ndamuzanye ni muri munawe sinumva ingene atoronka akazi ngaha sa muta icyo nico mpamagari oya nukuri narabo uko abigenza ndabe ko notera imbere nk'abandi. oya ntavyo kubanza kuramba aguha akazi icabere ngaha kirazira ko hoba umuseruka shomeri uhari. Byahavuye bigenda gute? Hodi hano hodi Karibu. Nyakirira kagasashe Gipe ni wewe. Ego. Mana yanje we. Gipe urangemuriye nukuri. Ego. Mana we. Ewe kuva ninjiye mu gashomeri nukuri. Ni ryambere ngemuriyo. None nkibi wavyumviriye gute? None gasha mugenzi ko muzihe amara macha kanka ko dusangira muhira. Naciye nkoresha ritike keza. None nukubahuka kurya kandi nzi ko nawe waraye ubusa. Yo merci beaucoup mon frère. Ego. Nguru mugenzi w'ukuri kabisa. Ego. Hewe Imana iramenye imbwa kwe. Yafaye. Aha nari natetse umutwe uranka gusha. Oya ndabizi ko bigoye mugenzi. Ego ndabizi kweli. Nidukeye mugabo naco zomara na kabiri ko kasi bikere kare ndubumwe rega ntuvyibagire nzomenya ingene ndabijenga sivyo nyine mugabo hewe mutama wawe niyabimenya muzohura reka uya ntagutera ubwoba toyoyo ndamenye yene ndamushira okay irego ubundi asanzwe atekanye gusa yabonye murengero ntiyaca sara none abarengero ko turi benshi sivyo nyine azoronka isi yimukira ko rero ntayidusangemo arahumba aha nama namuharirije ku byose ku n'abarengero birangira ndodohira mu mutwe mugabo rero shagipe burya so wawe je hari igihe namutaho nukuri kareka uwo mutabura bigenze erega hajye usanga gifise ikirungurira c'ivyo abarengero bamukoreye bamuhungu erega ni atari wangu mu magume byaba ari bisazi ego cyo ndacumva atoyo mugabo papa nabe yiga gutandukanya abantu nibiye ivyo vyovyo we nashaka kuziza ivyo abarengero bamukoreye kwanza ubwira niho wari uri mbega urazi nk'ubu ubujya nyiyumvira agira ati n'umungu wagwaruyutse ivyo nyene nivyo aguma aririmba mugabo rero igeze ahantu atari muhungu ariko ivyo biramusha ingingo twe nawe twafashe ni ntabanduka cyane ahubwo reka tumuvure sha uraho nabonye sinzi ikintu twomuvuza kabisa tuzomuvura nyene toyo none abonye tugumanye ubugenzi uri umurengero nkaba umuseruko aho nta kibazo hakura shagipe ahubwo uraga bazohava guca mu muryango oya ere karankunda ntupfe kumvuga ivyo byo ndabizi kwanza reka twe nawe twivugire business y'ubuzima oya reka muhungu reka manze shire kutuduharage aho urambyaye imbabura nari namanitse oya toyo noce nteba kuko ntegereza kuzindukira kuri izindi okay reka tuvugane ngende hanyuma we ubisigaremo sawa we ko bihuta vuga twumve jewe byose urazi ko byahagatse ego ndabizi mugenzi sawa mugabo rero nukura bico bokora ugakora ka business naho kuba gatoyi none gashagipe we uranzi neza urazi ko ntari umunebwe we ndabizi merero iyo business no yikoresha iki umviriza rero shatoyo cina ronde dufaranga dukeye c'est vrai yakira ufu murangura amafi naho iyo bisandukini yo gipe uramaye umutahe nugufashanya mbwe mon dieu seigneur oya ni dukeye yo mugabo wewe ivyo amafura bimenyereye mama we urabukuntu zihingura abantu bakazihurumbira gipe igerezaho uvuga rimwe nkumva kabiri mugenzi mana we mbe gipe wewe nzokugira gute Mbobo Oui. Nzani yodo se shanda ishe kamaso. Dai koropa muri no komisariya. Reka kiramenye mugabo. Shato. Idose ubwato bwa izine nyine. Ego na yava sapa do torti kabisa. Nawe raba. Muhungu. Ifoko tubiya abanyarusanga aho ankete y'ubwato igeze. Cyose. Turabyo maze kuronka. Iyo liste ya mbere ubona yabapfuye kandi bahambanye iteka n'imiryango yabo. Iyo ya kabiri nayo yababutswe irenge.
turambaye barambomba kubera iki nibi gusa yego erega hana nkuri ribi oya ayi hinda cyari ko ndabirondetse urazi kugira ndonka amafamiye y'aba victime honyine cyamfashe umwanya aya hakira izi kumvise inkuru y'imvaho nivyo kwera n'amadete yakwiye kandi ashobora guhumuriza abantu ku buryo tugira declaration crotiri ya kete reka ahubwo je harikena ko ndibaza atoto ubwo birekana ho tugira declaration muhungu cyane gose kandi kaba declaration publique shatoto jemwe natwo kwinumira iri ku bwato bwagiye kera ubu n'abantu baramaze no kubwikuramo muhungu babikuramo gute ibyo ntibishoboka muhungu uragiye ingaruka biko biragira ngahe rusange ingaruka izihe gatoto hari ubona ariko aragwana n'ubundi mu bwato bwaragiye niko wibaza jemwe na rene imitahe baramaze no kwiyakira yari sinumvise ngo kuri zino barasokoye imitahe kuyungunganya ukundi nta makuru ufise wewe ijya nimwe mu ngaruka zo kutamenya ukuri kuvyabaye kuri burya bwato ahubwo tunyaragase tubaye ukuri kose sino ibikurikira ntavyo tuzometriza yego ukaba hajya hari igihe wibaza ngo utanze ukuri uri kurafasha ugasanga uvyishe vyose yasuye iyi ankete imaze imisi myinshi uzosanga turatoneka imitima y'abantu mbobo igikomere gwa gikive uracutura yoyo koko nukuri muga tumye mu gacerere bashaka version yabo bagacatangura kwagirizanya ugasanga uvuga kwinubana ko baseruko n'abarengera simonikiza bava kigukura muhungu nahandi bizoca atari kumenya ukuri nico gituma tugezo kubandanya ankete mpaka tubitoye kameme ntibwanyitse reka tubanaye tuzorabe ko hari ico dutora ahubwo ndibutse kanyenyeri ntiyagiye ibugo ego kandi yaragiye muri ankete ziwe kuri ivyo by'ubwato nyene nari n'uwamuhamagara kwa motsi yatoye kandi naye ahubwo twaraguswe igare usanga ryamanya amakuru kandi sha ico cimvuza ye nico ivuga tumenye ivyo yakwiye ibugo reka kuko twakoresha umwanya ahubwo mu telefone ubunyene ashaje ujya ndamwemera arazi gucukura amakuru oya muhungu reka mbanze meze ivyo ndimwo ndamuhamagara mu kanya Alo mama Etana ni sawa? Ni sawa yuri. Sawa. Yukanye umutima mwiza gahewe. Umutima mwiza? Ubona. Ego. Utewe niki gantuzi? Urumva? Sabwe. Naraenda roto turi muri Maria. Yo mama Etana wanje. Hewe. Sawa. Twicaye imbere. Ego. Nari bien décoré. Ego. Natwe tuberewe ari urubanza ruto. Mbega urazi ko izo ndoto nanje nazigize. Nukuri cagihe sinakubwiye. Ikayo nkuru nayo wamaye. Yo hewe naje vyarireyere kanyenyera berewe ni kanzu yera n'urushungi. Etana berewe na costume aje kumutora. Yo ibaze. Nukuri naryohewe. Sa. Twahutesha. Nukuri ivyo bintu nivyo. Yareka ivyo bintu reka. Yo genda batabonanye mu maso mu yandi ngo bayage. None kumenganije wenda bishaka jenyene. Oya vraiment naje ndabishaka cane. Sinamye ndakubwira ko tuzoba ba mwana. Umviriza rero. Yego. Bitegure kutwakira hiyo. Yo emwe karibu cane. Yego. Abana bategerezwa kubonana. Je rero burya naye nagize akoba ko mutosha ikino kubw'umwanya none numva ari sawa kweri nukuri karibu. Oya shatwo badukoze ikosa. Nivyo. Agiye batabonanya mu byo babipfuye. Sha mugabo nivyo cane ko atanuzi aho azosubira kugarukira. Vyoba vyiza babonanye. None sico ndakubwiye. Ikababonane bayagi. Yego. Kama bazoca babandaniriza telefone. Sha mama Etana wewe ugenda kwemeye uri umuteka mutwe. Umva rero bitegure wewe uzoca umbwira aho muzozira. Yego. Kanze kuvugana na Etana. Yego. Ndaza kuguha amadetaye yose. Vyiza cane nanje ncamba ndavugana na kanyenyeri yitegure kumwakira.
chef jewe akazi karananiye Kwirikira karananiye pe biranse gose Ai namaki ko wataye umutwe icara hama umbarire neza habaye iki chef ibara riraguye kuri izina ibintu birabaye amananiza mana ya none ubu nawe habaye iki garisi je biranse ko mpemba abafournisseur kandi bamaze imisi banyishuza sabwe ntibahemba kubera iki chef nta faranga na rimwe dufise konti za izine ziri vide zose yari sirabukoresha ajya ufise muri kese ubu urabahendereza makimaki wabwiye ko yasigaye bazogaruka kuyatora sibyo ibyo ntibikunda chef baba actionnaire bigumura bayateruye rimwe yose si yose barayatwaye umingaro mu muntu nabonye ku mahoreve bancaire chef amafaranga wabonye ku mahoreve bancaire ni mishahara y'abakozi ba izine nta yandi erega nituruko turadandaza amafi ntasohoka cyane abaranguzi ni bakeye ubu c'est grave vrai c'est très grave yego kabisa ibiharuro birananiye kabisa mumbwire uko ndabigenza mbesha binaniye comptable yavize akabinonosora nkawe jewe gipema vanda gufasha iki kwe ubu se amashuri aza kudukura aha hantu nkeneye za ide zawe ndakwemera kuri leadership wewe namba rite nyene ego mugabo n'ubu ndayifise gusa sinzi ko yocamo di toujours umviriza rero aba fournisseur nibo ba priorité siko cyane gose ifoko babandanya gushora amafi akazi ntigahagarare rega twese ko bagahetse urumva rero fata wabikiye imishahara uyabaye kandi ariko mwisho w'ukwezi erega naramaze kugira amaove kera mana yanje ari nimba bitarashika kure ndagusavye ndasubiyemo ndagusavye bihagarike tubanze gukura mu fournisseur imishahara tuzoyishira ukundisha ndabigusavye désolé amahera nk'ubu yamaze gushika ku makonti y'abakozi mana ya aba masheke nabo namaze kubabwira abazindutse bamaze no kuzitwara ya none amafaranga ya fournisseur avahega mana yanje jewe ntaho mbona kweri burya nanse kugodoka ntabikubwiye kugira urara utoye solution wakoze sha ejo bakaza kuyatora bakayabura ibintu bizotuyangarana ari sa nakubeshe nta solution mfise uyu mwanya ntavyo mbona none ko atabona inyishu birahava bigenda gute mukurindira kumenya ingene bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe mbega biratahuritse ko Rudagara yobora akazi kuri izine itwagwa na mwene wabo Gipe sigura intererano z'uno museka tuzihere kuri Yves Nshemezimana umunyeshuri wo muri Université du Lac Tanganyika yagize ati kuba Rudagara ari mwene wabo na Jara wa izine ntibikwiye na gato ngo acaronka akazi kuri izine ati ibi nivyo vyatumye Sandra anyika amazima yonge ati mu buzima busanzwe kubatanga ubuzi n'ayandi mahirwe bari bakwiye kuraba nyabuntu mu bumenyi n'ubushobozi bwo bizera aho kwita ku byo bapfana canke ku migwi iyi niriya ati kuko nivyo bituma ubuzi bukorwa nabi umwimbo ntuheze ngo uboneke Savyimana Steve nawe wo mu ntara ya Gitega nawe yagize ati yego biratahutse ko Rudagara abura akazi kuri izine ati kandi twagwa na mwene wabo Gipe ati kuko kuba itwagwa na mwene wabo ntibisigura ko caronka akazi kuri izine adakwije ibisabwa ati izine rero ifise amategeko gira ko ati rero ndashimiye Gipe kukuntu ariko aravyifatamwo ati naho se wiwe ariko mubera umusaraba Wundi umwanya yatwandikiye ni Jean Bosco ni yubahwe aba mu ntara ya Karuzi muri commune Nyabikere akaba yiri umunyeshuri kuri lycée communale ya Nyabikere yagize ati ndashimiye Gipe cyane ku ngingo yafashe yo kudaca kubiri n'amategeko atawarenganya yisunze imigwi ati kuko atumurije ivyo se wiwe amubwira ati kubijanye n'imigwi ati Rudagara ategerezwa kubura akazi ati mu gihe amategeko atamurekurira ku karonka ati izine ngo itwagwa na mwene wabo ati kuko izine irafise amategeko ayigenga ati ndashimiye cyane Gipe atamumenyano yashize mu bijanye n'akazi atabarundi twese iyo tuba tumeze nka Gipe uburundi buba bwarateye imbere ati nitwirinde kumviriza impanuro mbi tubwirwa n'abavyeyi mu gihe badutegeka gukora bitari vyo ngo duce kubiri n'amategeko
Engineer mu bijanye n'ingurukana bumenyi Janvier Dusabimana aba mu Nyabugete akaba avuka mu ntara ya Kirundo muri commune Vumbi agiye ati yego biratahuritse ko rudagara burakazi kuri izine ati kandi itwagwa na mwene wabo gipe ati kuko kuba itwagwa na mwene wabo sico gituma aronka akazi kuko akazi gatangwa hisunzwe amategeko ya izine ati rero kuronka akazi bisaba ko aba kwijwe igitegekanijwe na izine ati kuko izine s'umuryango ati naho yoba iyo umuryango ibifise amategeko ati ndashimiye gipe kukuntu ariko arabikora neza ati hubwo mu gihugu tuba dukeneye abantu nk'abo bataraba ka mwana wa mama. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Ndayishimiye Jerome avuka ku mutumba wa Bihanga muri commune Matana mu ntara ya Bururi twakunze kandi kutwumviriza mu ntara ya Gitega yagize ati ku bwanje biratahuritse ko rudagara yobura akazi kuri izine itwagwa na mwene wabo gipe kumvuzi kurikira ati turazi ko amayizine kumwe n'ahantu henshi hatangwa akazi ari uko hari bisabwa ati kumwe n'amategeko arangwa n'ivyo gutanga akazi twanumvise ko rudagara adashobora no kuba afise amashuri asanzwe ati kandi hari n'ibibazo vyakozwe we atanakoze ati kubganje naho yokaronka bya biciye muri bimwe kwita amanyanga ati kandi gakwiriye kuronka ubikwiriye anabishoboye hatisunzwe akamwana wa mama ati kenshi hatangwa akazi hisunzwe amategeko n'amasezerano ati niho n'uburonsa ako kazi gahumuriza uwari we wese baba bahiganiwe bigatuma n'uri kugakora yiyumva akana gakorana ubwira ataguhengamira iburyo canke ibubamfu ati kuko mu gihe aronkanya akazi amanyanga azogakorana amanyanga ati kuko nta bubasha bwo gufata ingingo uwo muntu aba afise. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha ubu naho niho mwatwasomera akabazo ku gice mweje gukurikirana akabazo nakagakurikira haraciye igihe ubwato bwa izine bwarazimiye Bombo avuga ko bitagikenewe ko igipolisi kimenyesha aho kuri kugeze kubera ko yibaza ko abanyarusangi bavyibagiye mbega namwe niko muvyumva ndasubiramwo haraciye igihe ubwato bwa izine bwarazimiye Bombo avuga ko bitagikenewe ko igipolisi kimenyesha aho kuri kugeze kubera ko yibaza ko abanyarusangi bavyibagiye mbega namwe niko muvyumva akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza mutwandikire kuri ya nimero hariyo 61 ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino muri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cya gice c'amajana 848 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira Ukuri murakoze naho butaha. Cari gikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.